Ihanishwa ry'amareresi ya Burayi rifadikanije n'ikigo c'abafaransa mu Burundi bagiye gutanguza isabukuru y'amareresi mu Burundi. Iyo sabukuru bise Smartphone Film Competition ikazoba kuva ku igenekerezo rya 3 gushika ku rya 8 Rusama umwaka wa 2021. Ku bwa Diane Kaneza umurunani rw'abahinga mu iterambere ry'amareresi n'ubuhinga bw'amajwi n'amasanamu ngo iyo sabukuru izotuma abarundi bakora ibijanye n'amareresi bahigira ubuhinga abo banyaburayi bakoresha. Kwerekana amareresi yo mu bindi bihugu nubuhinga en fait novuga nti umuntu azokwiga cyane cyane uvuye ahandi kuko amareresi azokwerekana n'amahereresi ari mu buhinga bwinshi ni intambwe ikomeye twebwe tutarashikako ngira ngo mugabo twifuza gushikako donc kuza kuyaraba ni cigo gikomeye ku muntu wese akora film mu Burundi canke ireresi. Kubijanye n'icivugo ca Smartphone Film Competition arico Avenir canke kazoza ngo bashatse ko ugwaruka gwerekana biciye mu ireresi ingene rubona kazoza kabo. Phone Film Festival Competition izoba abonye kugira ngo iyo Smartphone Competition Film Competition izoba nugwaruka rw'abarundi bahamagariye kugira ngo rukore amareresi kugira turabe duti mbega ugwaruka mvuze ugwaruka no kuvuga bafise imyaka iri hagati ya 16 gushika nko kuri 25 mbega abo onye biyumvira gute hama hariho icivugo cane cane icivugo cari l'avenir sinzi ko novuga kazoza donc kazoza yabayumvira gute bayibona gute bayifatishije itelefone n'ikintu ubunye muri no miss umuntu wese ashobora kuba afise donc bafatishije rero telefone barashoboye gukora amareresi y'iminota mikenya y'umwanya mutonya y'iminota itarenga 4 kandi no babwira nuko nukuri hariho icizere ko muri kazoza ari abantu biyumvira bavuga bati jewe kazoza yanje ndayibona uko biciye mu vyiyumviro bitandukanye ku gateka k'abana ku gateka k'abakenyezi gukingira ibidukikije aho hose twarabonye ico ugwaruka guyumvira n'ukungene rushaka kazoza kabo. Mu gihe iyo sabukuru izomara hakazoba kwerekanwa ireresi 27 harimwo 8 z'abanyaburayi. Mumenya ko izereresi zizokwerekanwa buri munsi muri ico kiringo mu kigo c'abafaransa IFB, Université Lumière, Université y'u Burundi na Centre Jeune Kamenge.